twarimbiye tuti abana bacu ntibohereza ngaha twaragize icyo bita partenariat na Union Européenne batubwira bati twebwe mburuse ya master twotanga batizo ko bazi cyane cyane ururimi rw'icyongereza murabizi ko rwurwezweho cyo turashe cyo bita Global English Learning hari niya baraza kubasigura ibintu bire gusumba ni programme nziza cyane gose no kuvuga abana dufite nga akarusho tubaha bo bari igice igisata cha pharmacie biriko biraza kandi nta ngorane bifise kugira abantu baze bakora imiti bongere banayidandaze atangurane. Ishira hamwe amagara meza kuri twese ryarashizeho n'ivuriro novuga ni nka centre de démonstration y'ubumenyi baba baronse mu ishure abo banyeshure baca baja muri polyclinique kugira ngo bimwe biga mu ishure bagire na experience muri pratique. Seven Vibes TV ni media en ligne ikurikirana n'abantu barenga ibihumbi amajana abiri biciye ku mbuga zose dukorera zitandukanye ariko nubwo bameze ukora abantu bakigwa no kumenyekanisha ibikorwa byabo canke ibicuruzwa byabo ku bantu bari mu bucanke bari mu mahanga. Ni mutugane biciye kuri izi nimero tubafashe kumenyekanisha ibintu byanyu kure mu kanya gato ku giciro gitoya. Karibu cyane mukora natwebwe ntimuzovyicuza. Karibu muri Seven Boutique akuneza imbere kwanyu muberewe bien sûr. Kubanza kubaramutsa ku kuntu mwashitse hano kuri no kaminuza Université Panafricaine de Mage. Jewe turiko turavugana nitwa Dr. Banzibaze Emmanuel akaba ari jewe ndongoye ino shuri kaminuza Université Panafricaine de Mage. Iri shuri ryacu Université Panafricaine de Mage yatanguye rihawe uruhusha rwo gutangura n'ubushikiranganje ordonnance ministérielle numero 610 agakwego 2019 agakwego ubusa rimwe agakwego umwaka wa 2022. Rero iyi shure kaminuza Université Mage yatanguye ifise ibisatandwi mu bijanye n'ivyo kubungabunga amagara y'abantu. Ivyo bisatandwi rero biri mu mafakulté abiri. Faculté bwa mbere niyo bita Faculté des Sciences de la Santé nayo ifise ibice novuga ama département ane. Département ya mbere ni département ya soins infirmiers, département ya kabiri ni département ya laboratoire, département ya gatatu ni département ya pharmacie na département ya kane ari département ya ophtalmologie. Hanyuma hariho iyindi faculté des sciences paramédicales ariyo irimwo na bicanze gato imuramba barira arimo iriyo mwo laboratoire na maintenance biomédicale na radiologie. No kuvuga ari uko faculté des sciences de la santé gizwe na soins infirmiers, pharmacie, ophtalmologie et nutrition, ariko sciences paramédicales irimwo laboratoire, maintenance biomédicale na radiologie. Ivyo rero bisatandwi nizo bisatandwi twatanguranye vyemerewe n'amategeko. Ubu rero tukaba
duheruka gutangura umwaka ugira gatatu wa kaminuza, ni ukuvuga yuko promotion ya mbere igeze mu mwaka wa gatatu. Icyo novuga yuko ino shuri kaminuza yacu itanga ubumenyi buhanitse, hariyo byo kwita formation de qualité. Ni uko bwa mbere iyi shuri kaminuza yashizeho ibisata no ngaha mu Burundi mbere eka mbere no muri kano karere atana handi byo bisata biri. Hano tanga karorero nk'igisata ca departement yitwa maintenance biomédicale, aho haba muri shuri kaminuza yose yo mu Burundi ico gisata atana hamwe kiri. Ico gisata rero gifise ubuhinga mu vyo kubungabunga ibikoresho bikora kwa muganga, bigeze ivyuma vyo kwa muganga. Murabona nk'uye scanner ashobora gupfa, Uburundi bwakaje kurondera umufundi ariwe muhinga yogikora mu bindi bihugu, ariko mu myaka mikeyi rero nko myaka 2 tuzoba dutanze diplome za mbere z'abanyeshuri z'abakozi bazoshobora kubungabunga ivyo bikoresho byo kwa muganga. Aha rero icerekana ko dutanga mbere n'inyigisho z'akanovera nuko twebwe umwaka wacu uhera hakiri kare. Mukaba musanzwe mumvise ko twatanguye mu kwa gatatu mu 2022, ubu twari turi mu kwa kabiri mu mwaka wa 2024, tukaba duheje no gutangura umwaka ugira gatatu wa kaminuza. Ni ukuvuga rero twebwe nta mwaka w'ishuri urenza amezi 9, ariko ahandi bashobora gusanga n'umwaka wamaze amezi 18, amezi 15. Ni ukuvuga rero iyo formation de qualité baba bagize ibibazo ari byo kuronka abigisha cyo kuronka ibikoresho cyo kuronka uburyo. Igituma baharumbira nyine abari mu twabaronka hakiri kare ni kuko twagiraniye partenariat imbere yuko bigisha ngaha, turagiranira contrat kuvuga yuko iyo contrat tuba twumvikanye yuko ico gihe tuba tubahaye badashobora kukirenza. Urumva natwe hari byo dushobora kugira mu vya contrat nyene kugira ngo dushobore kubonora ama engagement nabo bashobore kutuhurumbira mu kuza kwigisha ngaha. Ariko imbere yuko nagira mvuge perspective byo kuvuga mu Gifaransa wenda bivugira rero ino shuri yacu kaminuza rero Université Panafricaine de l'Image irafise n'ihangiro igomba gushikako. Iryo hangiro igomba gushikako rero ni rimwe rijyanye n'iyimbono ya leta yuko mu mwaka wa 2040 cyoba ari igihugu le pays émergent, ariko nkuko mu mwaka wa 60 naho wa 2060 cyoba ari igihugu cifashe, igihugu kiri develop. Twebwe muri ivyo bijyanye n'ivyo kubungabunga amagara y'abantu, na cyane murazi yuko amagara y'abantu atamagara hari ubuzima bw'igihugu ntibumera neza. Turafise n'ibindi no kwita imbono yo gushiraho ibi bisata kugira ubwa mbere tugende ku rwego rwa UNESCO. Nabare ko dufise amafakulite 2 yonyene, ariko mu bijyanye n'integuro z'inyigisho za UNESCO isaba yuko n'imiburiburi ishuri yitwa kaminuza yo bifise amafakulite 3. Rero kuri iyo mbono rero duheruka gusaba ubushikiranganje bw'amashuri yisumbuye na kaminuza yuko botwugururira ibindi bisata. Navyo na cyane twarasavye ibindi bisata mbere bitana hamwe biri ngaha nyene. Twarasavye no kuvuga muri faculté de sciences de la santé isanzwe ifise ibisata 4, tugomba kongeramo ibindi bisata 2 n'ama département, ariyo icyo twokwita toshiramwo ubuhinga bwo kuvura ingwara zo mu mutwe, aricyo bita santé mentale et psychiatrie. Kikaca kiza igira département ya 5, tukaca dushiramwo n'igisata cyo kuvura ingwara zo mu menyo, aricyo bita santé bucco-dentaire. Aha rero muri ico gisata cya science médicale. Hanyuma muri ikindi gisata kindi cya science paramédicale tugashiramwo ibindi bisata 2, igisata cyitwa kinésithérapie et réadaptation. Hanyuma tukaca dushiramwo n'ayandi mafakulite yandi kugira tugiye muri rwego rwa UNESCO. Ayandi mafakulite 2 mashasha twarasavye faculté de médecine, mukaba mubona yuko nijya nyubako murya kubona ikirubakwa bari tugeze ku ishuri rya 6 bariko barubaka.
naho nyine twarasavye yuko twoca twugurura na faculté de médecine hanyuma tugatugura na faculté igira kane faculté de statistique et d'épidémiologie. Alors tumaze kuronka ivyo bicere ivyo amafaculté kakwirane tuzoba turiko tugira ngo tugire bimwe UNESCO isaba kugira ngo amashuri kaminuza aronke ico no kwita accréditation mu Gifaransa. Hanyuma muri iyo ntumbero nyene murabona yuko tutanga inyigisho mu bijanye na systeme BMD icyo bita baccalauréat master doctorat bikaba vyataye gukora mu Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2011. Amashuri kaminuza rero yose mu Burundi ntarafata iyo ngendo yuko yotegura izo nyigisho uhereye muri kuri urwo rwego rwa mbere rwa baccalauréat ugenda mu rwego rwa kabiri rwa master ugenda mu rwego rwa gatatu rwa doctorat. Ubu rero iyi shuri kaminuza Université Panafricaine Lemage naho nyene twarasavye ubushikiranganji bujejwe inyigisho na kaminuza kugira ngo twugururire aba master 11 master 11 kugira ngo dushugwaruka kw'igihugu ntibagarukire muri ico gihe ca mbere gusa canke ngo birinde kubagora bajya kuvyiga mu bindi bihugu vyaba ivyo mu karere canke ivyo mu bindi bihugu vya Buraya canke vya Amerika. Muri ivyo rero bice vya master rero ama departement 11 ya master twasavye kandi ubushikiranganji biriko buravyiga neza bwaraduhaye ivyo dukosora tware bashubije tukaba twizigiye neza twiteze yuko bazoduha inyishu nziza kugira natwe dushobore gutangura mbere muri no mwaka nyene wa 2024 dushobore gutangura bimwe muri ivyo bisata vyo bimaze kukwemererwa. Aho rero muri izo master rero twadeshize mu buce mu migwi ibiri. Master imwe niyo bita les sciences biomédicales et nutrition. Iyo master rero en sciences biomédicales et nutrition irimwo ama département atanu, ama département plutôt ane. Département ya mbere niyo bita biologie clinique, no kuvuga muri ca kibazo mwatubaza muti izindi nyigisho ngaha muri kaminuza nk'ico gice nta na hamwe bacigisha mu Burundi bazoba bagize muri urwego rwa master. Hanyuma hakaba hariho na master en sciences biomédicales kugira ngo bose bariko bariga ngaha baca babandaniriza muri urwego rwa muri iyo master no ngaha nyine muri amashuri ya kaminuza yose mu Burundi ico gice nta na hamwe kiri. Tukacero tugira igicero ca master en biochimie novuga murambara ndavuye mu Gifaransa ifise application muri agroalimentaire et santé. Aha muri Afrika aho kiri honyene ni mu gihugu ca Algeria. Kumva kanero yuko hakaba rero ni departement igira gatanu bigira babekane ariyo bita nutrition. Rero nutrition rero muri East African Community barayishize mu Burundi muri kaminuza y'u Burundi mugo turavye abanyeshuri bemerera n'abanyeshuri bakeyi. Ndabaye nk'akarorero kuri uw'Imana uheze twari gukoresha ibibazo muri iyo master muri kaminuza y'u Burundi twakoresha abantu amajana 9 barenga amajana 9 gatoyi barondera abantu 40 gusa. Murumva yuko ari bakeyi. Rero natwe ino shuri kaminuza rero kubera ari master ya East African Community twimvire ko natwe ngaho muri kaminuza rero maje rero twoyashira izoba ifise ama departement ane. Departement imwe izoba ifise iraba ivya nutrition et santé publique. Departement ya kabiri izoba iraba ivya nutrition et ivya nutrition clinique. Departement ya kane izoba iraba ivya nutrition et sciences des aliments. Hanyuma na departement ya kane izoba iraba nutrition et changement climatique. Murumva rero ibwo n'ubuhinga rero busanzwe buri muri cyo gice ca nutrition kugira ngo rero namagara meza ntashobora kubaho abantu badafungura neza ibifungurwa bafungura bidapimwa neza ngo babone ko bimeze neza. Rero nico rero ikindi kuri cya kibazo mwambaza muti ni iki ishuri kaminuza ifise cyayo ifise intumbero kugira ngo isumvye za kaminuza zindi ziri ngaha mu Burundi. Ico murumva yuko haya mu maseri ane navuze no kuvuga yuko izi zitatu biologie clinique science biomédicale nta na hamwe mu Burundi kiri mbere no mu Rwanda mbere no mu Buganda tubona ngaha gufiya muri East African Community. Iyo twavuze ya biochimie iri appliquée en agroalimentaire et santé
muri Afrika gusa iri mu gihugu ca Algeria. Niya nutrition rero ibihugu rero bigize East African Community bwashize muri kino gihugu cacu ciza cy'u Burundi, ariko tukaba tubona yuko muri iyo mice ine murumva yuko twavuze muri VC y'u Burundi no kuvuga amaze gushika mu wa kabiri baca bakina nk'abanyeshuri 10 gusa. Muravye bakiriye abanyeshuri 40 mu kwinjira no kuvuga yuko bagiye mu wa kabiri baca mu migwi ine, murumva ko abanyeshuri 10 bahejeje mu karere yuko bari abanyeshuri bakeye cyane. Hanyuma indi master ya kabiri nayo dufise twasavye nayo nyene niyo bita master en santé publique et sciences économiques. Rero ubutunzi n'amagara y'abantu birajana, atabutunzi yuhari n'amagara y'abantu bishoboka. Rero muri iyo master nayo twasavyemwo aba département ndwi, naho nyene menshi ngaha mu Burundi nta yahari, ndere no mu karere nyene nta yahari. Hariho no icyo no kwita master en économie de la santé, kurumva kugira ngo barabe ubutunzi bw'amagara y'abantu ko nubwogenda, na master en épidémiologie des maladies infectieuses et gestion des risques sanitaires, ngaha mu Burundi nta na hamwe iri. Hakaba na master en santé des institutions et de services de santé, na master en développement rural, na master en sciences économiques et innovation, na master en développement communautaire, na master en planification et gestion des projets. Ivyo rero ni na master dushaka yuko mu mwanya wavuba cyane nkuko abahinga bavyize. Harabaye atelier de validation y'ama programme yabaye 3/11 abahinga bose bari bakoraniye ngaha baraziga. Uro turiko bariko rabitosora mu bushikiranganje bw'inyigisho kugira ngo ayo master atangure. Hanyuma ikino uvuga rero mugabo bajya kukibarira ababikurikirana, ikindi no kaminuza yacu Lemaje ifise ahandi atana kimwe bafise, nuko twe ngaha muri shuri kaminuza baba abanyeshuri bari ngaha canke mbere n'abandi bavyifuza baza bakiga ururimi rw'icongereza bakaronka certificat ya University ya Cambridge, cyo kwita Cambridge Certificate in English. Nukuvuga rero iyo certificate bayironse barashobora kujya kubandaniriza ama master mu bihugu bivuga ivyongereza canke no mukora mu kugira ngo bashobore guhabwa kujya gukora muri ibyo bihugu bavuga icongereza bafise iyo certificate. Ivyo bihugu ntibagora, ariko ubijejwe arajya kwibabarira cyane. Hanyuma ikintu uvuga muri uno buhinga bw'inyigisho ahandi atanu ngo bafise mbere ngaha twebwe mva turatanga inyigisho theorique aha muri kaminuza, bakaca baja kubigirira pratique ngaha ku bitaro nyene bisanzwe biri ngaha kuri no shuri twita Polyclinique Saint Jacob. Ariko nyakubahwa vice recteur akaba ari na representante legale wa association yashinze inyo kaminuza arajya kubabarira mu buryo butandukanye ukuntu haba liaison entre la formation théorique na formation pratique. Murakoze. Ico dusaba kugira twakira abanyeshuri ubwa mbere nuko duhabwa uruhusha n'amashuri kaminuza n'ubushikiranganje bujejwe inyigisho n'amashuri ya kaminuza. Hanyuma ikindi dusaba rero nuko gushika uno munsi ibisata dufise nuko hazamwo abatowe cya kibazo ca leta examen d'etat, kandi ashobora kuba ari umurundi cyangwa ashobora kuba ari umunyamahanga afise urupapuro no kwita equivalence de diplôme. Hanyuma mbere mboneho no kuvuga yuko hacinga rimwe dutanga umwaka w'ishuri, kandi turacabandanya n'ubu twakira abanyeshuri. No kuvuga rero yuko n'ubu uye no kwiyandikwa ry'abanyeshuri rikibandanya, abo cyane cyane mudushikiriza amakuru henshi kugira ngo abanyeshuri bifuza kwiga kuri no kaminuza yacu bashobore kuza. Hariho n'ubundi buruntu duvuga bwinshi cyane nk'abaje kwiga ngaha bafise rwa rupapuro A2 rubaha uburenganzira bwo kuvura mu buryo bwa hagufiya bwa A2. Turabaha mbere n'ivyo kwimenyereza kugira ngo bashobore gukorana n'abakozi bo ku bitaro kugira ngo babandanye banonosora cyane ivyo bariko bariga n'ivyo n'akazi mbere baba bariko barakora, bagashobora kurana nk'amazamu canke ari nko ku ma weekend cyangwa ku majour férié, ariko ku yindi minsi y'ivyigwa bakaza kwiga nk'abandi banyeshuri.
jewe wa Bivuzimana Protege Afete nkaba ndongoye ivyigwa kuri iyi kaminuza y'abamajusi. Subiye inyuma gatoyi umwaka w'ishure watanguye kare cyane kubera twebwe mu ntumbero yacu nuko atamwaka w'ishure turarana. Iyi kaminuza mubona yatanguye gukora neza itariki ya 2 kwezi kwa gatatu 2022 nyuma yuko duhawe uruhusha n'ubushikiranganji bujejwe ni kuvuga ubushikiranganji bw'indero butunganya n'amashuri ya kaminuza. Ubu tugeze mu mwaka wa gatatu nko mubivuze. Turifuza rero yuko mu mwaka wa gatatu niho tuza duca tubona yuko ivyigwa bigenze neza kubera abambere baraheze uyu mwaka. Tukanifuza yuko tuzobaha impapuro z'umutsindo neza na neza itariki 1 kwezi kwa gatatu 2025 bizohuye vy'ukuri n'imyaka 3 iyi shure kaminuza yacu itanguye. Niyo ntumbero dufise kandi nta makenga dufise bizoshoboka. Turashimisha cyane n'ingene abanyeshuri bakora ku mvuzi ibiri. Imvo ya mbere nuko ibisata dufise n'ibisata vy'akanovera. Imvo ya kabiri twakira abanyeshuri tuvuga ko baciye ubwenge kubera twakira abanyeshuri bafise rugero rupapuro rw'umutsindo ariko bita diplôme d'état muri Gifaransa. No kuvuga ngaha nta mwana n'iciye aho ahaza mu mutwe, haza by'ukuri umwana bikwiye. Ico ni kibazo ca mbere cyatumye twiyumvira neza cyane yuko dufise amahirwe menshi uko abana babishobora. Biranagaragara rero no mu mwimbu turonka kuko turavye ico novuga ku rugero igisata kimwe turonka nk'abagira ico bita mention distinction nka 4 ku gisata. Birashimije cyane rero hari n'abarenza n'abaronka grande distinction. Turabafise uyu mwaka twarose umwe, umwaka weze twarose 2. Biraboneka ko dufise abana baciye ubwenge. Kuvyerekeye abarimu naho navyo nyene ni impano novuga ko dufise cyane yuko abantu batabizi bimbira ngo nta barimu twari kuronka. Twaragize ayo mahirwe rero kubera ubwa mbere bene gutunganya iyi shure n'abantu babizi bo mu mwuga n'abaganga ushitse koko. Nico gituma rero bitatugoye kurondera n'abarimu. Ikindi cya kabiri abo barimu barahari kandi baratwitaba by'ukuri. Nta cigwa giteba umwaka uko utekanijwe ni kuhera. Nico gituma rero mvuga nti jewe sinidoga twese nitwidoga kungena ivyigwa bigenda. Baratwitaba baragerageza n'ukuri bibaye na ngombwa kwa gatandatu barigisha no kwa Mungu. Ego ivyo birahari turabereka igice kimwe munaza kurara mwaronka kanya muravira neza icambere ico kiringa hafi yanyu ikoresho cambere ca anatomy. No kuvuga yuko ubwa mbere ntushobora gushinga ishure nk'itwiteguye ku by'ibikoresho. Ivyo rero byarakozwe. Ariko ntitwuva ko vyose bihari ariko murabizi uko imisi igenda niko tubigira neza. Nagomba kuvuga cyane ahambere ho atamakenga dufise ni kuvyerekeye stage. Turafise ibitaro ngaha ni baca bagicu bitari stage pratique. Ni nabesha ariko barashobora na leta iradufasha ibitaro vya leta kandi biradufasha turanabishimira cyane gose. Nivyo hagati mu gihugu abana baragenda kugira kwimenyerezayo no kuri ntangorane bidutera. Ico ni kintu kitunezera cyane gose. Kindi cya kabiri n'abarimu babizi kandi babishoboye. Subi inyuma gato ingerageje kuraba hari gisata gikomeye citwa cyo gutunganya ibikoresho byo kwa muganga gisata bita muri Gifaransa maintenance biomédicale. Naho nyine turagira amahirwe tukaronka abagira stage kandi turavyizeye turafise n'abarimu bakwiye. Kiri ngaho nyene mu Burundi ntandi kizoba twimbira ko n'igihugu kizohatorera koyoko. Ibisigaye navyo turaza kuronka nakanya ubijejwe niyo bari ngara bibasigurira. Twarimbiye tuti abana bacu ngohereza ngaha. Twaragize ico bita partenariat na Union Européenne batubwira bati twebwe mburuse ya master twotanga. Batizo ko bazi cyane ururimi rw'icongereza. Murabizi ko rwurwezweho. Cyo turashe ico bita Global English Learning. Hariho niya baraza kubasigura ibintu gusumba ni programme nziza cyane gose. No kuvuga abana dufise ngaha akarusho tubaha bo bari igice kuri ku mahera ya Global Learning English kugira biyumvye ko azoco bita Cambridge Certificate kugira babandanye neza ubwo rupapuro rwafasha muri yase murazi ko aforoma bakenewe abantu baganga bakenewe. Hanyuma rero ibikoresho bindi no vuga duteza kugira ngo ingufu kandi atangorane dufise biriko biraza nivyerekeye
kwekipa inzu donc équipement du laboratoire matériel du laboratoire cyane cyane igisata ca pharmacie biriko biraza kandi nta ngorane bifise kugira abantu baze bakora imiti bongere banayidandaze atangorane ihari. Murabizi umuntu ntavuka rimwe ngo yuzure ingobyi, twebwe turabona yuko biriko bigenda neza. Twatangiye dusaba abanyeshure 215 dutangurana ibisata 4 ariko birakora, hanyuma no mwaka ukurikira turonka abanyeshure 530. Murumva rero tugerageje twagwije na kabiri inshuro yabo twari twakiriye. Uyu mwaka nta nkeka tuzoshika no ku 1000, ariko n'ubu turiko turandikisha abana turabona ko biriko biraza neza. Imvo ni zibiri, ubwa mbere nuko kuntu umwaka tuheza n'ingoga, imvo ya kabiri nuko niyo bagiye mu terrain de stage turonka amatemonyage meza cyane. Aho bagiye Gitega torose abavyeyi bashika kuri 5 baza bati abana banyu twakiriye n'abana bazi ico bakora, turabasabye baratuzana n'abandi bana. Nagomba rero mudufashije na mwebwe dutera kamo n'ababana benshi bicaye muhira ugasanga baguhaye muri kaminuza y'u Burundi igisa tudashima, abavyeyi nk'ubure ntavyo babazi, nibaze tubakiriza yombi mugabo muri bwa buryo nyene bwo bamenye ikibazo ca leta. Turifuza rero yuko twakira abana b'igihugu kugira ngo bafashe iki gihugu cacu, na cyane cyane yuko umuganga ari ikintu gikomeye muri kino gihugu cacu. Nitwa Sonia Butoyi, nkaba ndi umuganga, hanyuma nkaba muri Université Panafricaine Les Mages, ndicegera c'uyo urongoye Université Panafricaine Les Mages. Ariko kandi nije ndongoye ishirahamwe amagara meza kuri twese, ariryo novuga nti ryagize imbono yo gushiraho iyi kaminuza Université Panafricaine Les Mages. Ishirahamwe amagara meza kuri twese ryabayeho bivuye ku vyiyumviro vy'abakora mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no mu bushikiranganje bw'indero, bagize iciyumviro cyo kunagura akanovera mu gutanga ubumenyi, baca bahera cane cane mu gisata c'amagara y'abantu. Niho babonye ko bohera kugira ngo hashobore kubaho abavuzi babinonosoye bafise akandi kanovera, novuga nti akabijya mu bisata bitandukanye, haba ibisata byo gupima indwara canke ibisata by'abaforoma canke igisata cyo kuvura amaso, kugira ngo abo bavuzi bashobore kuza gusahiriza leta mu gushigikira mu kuvura abene gihugu no kugira hagire iciyongera mu magara y'abantu, gutyo dushobore gushika kuri rya hangiro ry'iterambere duhamagarirwa na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Nuko iryo shirahamwe ryavutse, hanyuma iryo shirahamwe rikaba rifise ayo maproje atandukanye. Amwe muri ayo maproje akaba ari kaminuza Université Panafricaine Les Mages. Hanyuma kugira ngo ubwo bumenyi bw'akanovera abanyeshure baronka mw'ishure bubafashe no kumenya uko bavura koko, ishirahamwe amagara meza kuri twese ryarashizeho n'ivuriro, novuga ni nka centre de démonstration y'ubumenyi baba baronse mw'ishure. Abo banyeshure baca baja muri polyclinique kugira ngo bimwe biga mw'ishure bagire na experience
muri pratique niko havutse polyclinique Saint Jacob ikaba ifise ibisata ahanini vyisunga ibisata bisanzwe bihari muri kaminuza kugira ngo ryakompanye abanyeshuri. Abagwaye diabete, abagwaye ingwara zitandukanye, amapiralipidike, byo gupima amafigo n'ibindi byinshi bikorerwa muri no service ya biochimie. Hariho na bacteriology aho dupima imikoyo y'abantu baba baje kutwitura ngaha tukarabira ibibazo bitandukanye byinshi ingwara zishobora kuba bivanye n'umuntu ikibazo afise hamatasha gupima imikoyo tukaraba turapima malaria hari anyumona hari parasitology turapimiraho malaria tugapima inzoka zo mu nda ndetse n'ibindi bitandukanye hajya hariho serology aho dupima ibibazo bitandukanye nk'abantu bagwa amakonyera abantu bafise imigera y'ibitigo turapima ibintu bitandukanye hama ikindi naco ahanye tubakorera ni hariho abanyeshuri biga ngaha hasi muri école paramedicale abamajusi abo onye barashobora kuza gukora amatravo pratique amatravo de démonstration biva n'ivyo babiga mu ishuri baraza ngaha ahanye tukabaha ino sare bagaheza abarimu babo bakaberekeraho ivyo bize. Jenita Igete Munezero nkaba ndi psychologue clinicienne nkaba nkorera hano nkaba nkorana n'uyu twakira abantu baje batwituye bakeneye ubufasha mu bijanye n'amagara yo mu mutwe. Nkaba ndi psychologue clinicien. Premièrement, pour consulter les patients, on utilise les signes qui présentent les patients. Deuxièmement, histoire de la maladie. Histoire de la maladie, mbega ingwara yaje gute, ibimenyetso tubona ku mugwayi, n'ayahe masinye tubona ku mugwayi. Troisièmement, anamnèse familiale. Anamnèse familiale mbega ingwara yamufashe bigenze gute, yoba yafashwe mu muryango gute kugira ngo iyo ngwara imufate. Anamnèse scolaire mbega kwishure byari byifashe gute, ingwara kugira ngo imufate uko byari bimeze gute. Il y a aussi antécédent psychiatrique, fonctionnement mental de l'individu. Mbega ingwara iriko igenda gute, ubugwayi bona buriko bwifata gute munuze bw'umupatient. Il y a aussi motif de consultation, ibimenyetso tumubona ko ku mugwayi bimeze gute, et en fait biographie, ingwara iriko igenda gute kugira afatwe uku kugira kire. Ngerageje kumunganira abantu twakira hano baza bavuye mu mico itandukanye. Hari abo turungikirwa n'abaganga basanzwe bakorera hano. Muri aya makonsultation mage muracamwe umuganga arashobora kubona yuko uno muntu arakeneye kumvirizwa n'umuntu yize ivy'inyifato. Muri ico gihe aramuturungikira. Hariho nabo duhura mu nzira tuko turaganira tukababwira ivyo dukora hama bakumva yuko uwo muntu akeneye kumvirizwa. Hama nkuko iki gisata mwajumvise na amagara yo mu mutwe. Amagara yo mu mutwe rero sico kimwe n'izi ndwara zisanzwe. Kuko umuntu agwaye malaria aragira ibiri icuya agashuha bakabona ko agwaye. Ariko ingwara yo mu mutwe ni ikintu umuntu ashobora kugendana imyaka igahera umuntu ataramenya ko akigwaye. Biva rero mu kiganiro, biva ahantu henshi, twakira abantu benshi bavuye ahantu hatandukanye. Iyo rero umuntu tumwakiriye turumviriza urukurikirane rw'ingene abayeho tukagereza kuraba yuko ivyo bintu hari uwo byaba byarashikiye mu muryango ico bagerageje kwisa mu gifaransa antécédent familial, tukaraba uwo muntu uko abayeho tukagerageza kuraba mu ncamake
ubwo buntu niho dushobora kumenya ati uyu muntu afise ingwara iyi niyi nkuko musanzwe mumenyereye muri kino gihe novuga ko iyi santé mentale amagara mu mutwe ariko aragerageza kumenyekana hariho akarusho no mu myaka iheze tubonye umuntu burazi ko babita abasazi ujya muntu n'umusazi ariko ubu unya baranahinduye n'imvugo baravuga tujya muntu arafise ingwara yo mu mutwe ni ingwara rero iri kiramenyekana nitwavuga ko iri kiramenyekana cyane ku rugero rw'izindi ngwara ariko ni ingwara ubu unya abantu batanguye kumenya batanguye kwakira ko umuntu agwaye mu mutwe ari umuntu nk'abandi akeneye ubufasha ni ingwara kandi iyo zimenyekane hakiri kare zishobora gukira canke uwo muntu bakamufasha kubandanya abaho neza yitunze yifashije naho abagendana iyo ngwara. Dr Yves Niyonkuru, je suis chef de service des urgences. Nkuko mubibona ngaha ni service des urgences canke aho bakirira indembe. Rero ngaha muri polyclinique Saint Jacob turakira indembe, kenshi indembe ziba ziri mu bwoko bubiri. Hari abaza bafise ingwara zisanzwe izo no kwita les pathologies médicales n'abandi bashobora kuba bagize amasanganya canke bafise ibikomere. Rero iyo tubakiriye turafise aho twakirira abo bambere nise bafise ingwara zisanzwe les pathologies médicales ni muri urgence médicale tukagira na urgence chirurgicale. Rero kenshi murazi ko iyo umuntu aremvye nta nguvu abafise birashika akazanana n'uwundi muntu amuherekeje canke akizana ugasanga imodoka imusize ngaho onye hanyuma twe turamwakira aho kwibarabara hanyuma tukamuzana. Hari igihe biba bishika akaba ashobora gusigura ingwara yiwe canke ntasigure ingwara afise. Rero ubwa mbere yashitse turamufatira ibipimo novuga vyibanze ivyo twita les paramètres vitaux tukaraba ingene umubiri wiwe umeze. Hanyuma tumaze kubona ngene umubiri wiwe umeze tugakora ivyo no kwita les soins d'urgence ubuvuzi bwa mbere bushoboka kugira ngo umuntu ntatujane. Hanyuma tumaze kumuvura tukabona ko yatanguye kuronka agatege duca tumukurikirana nimba ari ushobora kuja mu bitaro canke ari ushobora kugira ico no kwita surveillance nikuvuga tukamucungira ngaha amasaha makeyi tukabikora hanyuma umuntu akabona kuronka amagara meza. Imana nkaba ndumwigisha mu cigwa gitangirwa kuri Université Panafricaine de Mage icigwa cy'icongereza citwa Global English Language no kuvuga ni intunganyo novuga si intunganyo ngaho iwacu ariko ni intunganyo yatanzwe n'ishirahamwe ry'abajesuite bo kw'isi kandi iryo shirahamwe rikaba rikorana na Université yitwa Cambridge yo mu Bwongereza. Iyo ntunganyo rero jewe ndi umwe mu bayishikiriza abanyeshure hanyuma twebwe twakira abanyeshuri bose. Hari abanyeshuri bo ngaha kuri no université iruhande yabo ariko hari abanyeshuri bo mu yandi makaminuza canke amashuri ndetse yisumbuye akorera ngaho i Bujumbura. Hanyuma hariho abakozi ba leta hakaba n'abandi bakorera amashirahamwe y'abikorera utwabo akorera hano i Bujumbura
yaba ayo ngaho iwacu canke ayava hanze. Tubakira ku mugoroba iyo bavuye ku kazi, hanyuma bakiga, biga 3 mu ndwi, amasaha 2 ni ukuvuga kuva isaha 11 gushika isaha 4 y'ijoro. Hanyuma akamaro k'iyo ntunganyo canke k'izo nyigisho z'ikicongereza ni nyinshi, ariko ndashobora kuvuga nkeyi muri zo. Murazi yuko no munsi ururimi rw'icongereza ariko rukoreshwa cane haba mu karere canke kw'isi. Abanyeshuri rero bahejeje ino ntunganyo, bahejeje kwiga bararonka certificat, ariko iruhande y'ico hariho ikindi kintu gihambaye, nuko nk'abantu bama barondera amasertifika azwi kw'isi akunda gukoreshwa iyo umuntu ariko ararondera kwiga mu makaminuza akoresha ururimi rw'icongereza nk'i Buraya, za Amerika canke ahandi. Hariho ico bita Cambridge Lingua Skill Test. Ni ikibazo rero iyo umunyeshuri ari muri ino ntunganyo amaze kwiga, no kuvuga amezi 9, kuko igice kimwe kimara amezi 3, amaze kwiga ibice 3 rero no kuvuga amezi 9 aca ahabwa uburenganzira bwo gukora ico kibazo Cambridge Lingua Skill Test, gitangwa na University Cambridge yo mu Bwongereza. Hanyuma akacaronka certificate yaco ashobora gukoresha mu kibanza ca TOEFL, hanyuma agashobora kuronka ivyo yipfuza. No kuvuga norangiza nsaba abipfuza kugira ngo bashobore kumenya urwo rurimi rw'icongereza uno munsi rusigaye rukoreshwa ahariho hose, haba mu rudandaza, haba mu mashuri, haba kubuzi mu bihugu bitandukanye. Niko rukenewe, turabahaye ikaze.